muri kumwe n'isanganiro mwahisemo neza tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buhamagarira abanyagihugu no kuvuga abarundi kwitwararika amategeko y'isuku kugira ngo bagwanye indwara y'amaso. Mu itangazo kuri uyu wa kabiri Ridwine Baradahana aburamutswa asigura ko yemeza ko indwara yitwa amaso y'imbwa yibonekeza ku bwinshi mu banyagihugu murabikurikira. Amasezerano yo gusanura ibarabara ry'igihugu nomero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge yahawe ishirahamwe Sojeya Sato marashobora guhagarikwa bibaye ngombwa. Bishikirizwa na Dieudonné Dukundane n'umushikiranganje w'inyubako ni mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri muri ico gice. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Abantu benshi baragwaye indwara y'amaso yitwa amaso y'imbwa mu Burundi vyemezwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri. Ridwine Baradahana aburamutswa ahamagarira abanyagihugu gukurikiza amategeko y'isuku kugira iyo ndwara ntibandanye irandagata. Ahamagarira kandi abafise ibimenyetso by'iyo ndwara kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo bavurirwe ku mavuriro abegereye. Raheze iminsi hibonekeza mu gihugu abantu benshi barwaye indwara y'amaso amwe bita amaso y'imbwa. Iyo ndwara y'amaso ikaba yandukira cyane biciye mu gukoranako n'umuntu arwaye iyo ndwara mu gihe yivyiringiye canke mu gukora ku bintu byandujwe n'umurwayi. Ibimenyetso bikuru by'iyo ndwara navyo nibi: amaso atukuye, kuvyimba ibigohe, kwivyiringira urudaca, gufatana kw'amaso na cane mu gitondo igihe umuntu avyutse, kubabazwa n'umuco bigatuma umuntu aguma akorora amosozi. Iyo ndwara yandukira n'ingoga cyane bivuye ku mosozi canke ibirashi no gukora ku bintu vyakozwe ko n'umurwayi hanyuma ugakora mu jisho utakaravye neza. Ni indwara ivurwa kandi ikira vuba. Nagira rero nsabe abene gihugu ko boheba ingeso yo kwiha imiti batandikiwe n'abavuzi kuko iyo abantu baje barakoresha imiti nabi ingaruka mbi nuko idaheza ngo isubire kubakiza. Naho iyo ndwara y'amaso ishobora kwikiza, hariho ingingo umuntu ashobora kwifatira abonye ibimenyetso, nko kwikandisha amaso udutambara dukanye imbere yo kuja kurondera ubuvuzi. Tuboneyeho rero akaryo ko guhanura abene gihugu ngo bikingire iyo ndwara y'amaso mu gukaraba neza kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, mu kwirinda kwikora mu maso mu gihe tutakaravye neza. Mu ntumbero yo gutuma abantu batandukizanya, duhanura abanyeshure n'uwo wese yafashwe kuguma imuhira, gutyo tugabanye ubwandu ku bantu benshi. Si indwara ihitana abantu ariko irahungabanya ibikorwa vya misi yose. Twitwararike rero gukurikiza ingingo zo kugira isuku cane mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cyo kumenyesha makuru. Bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko iradiyo ibafitiye akamaro kanini mu buzima.
mu gihe igenekerezo rya 13 ruhuhuma uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe iradiyo abaganiriye na televiziyo Isanganiro basaba amaradiyo kuba hafi eka mbere ngo akanarushirizaho guhimiriza abanyagihugu mu bijanye no kwiteza imbere. Aba ni bamwe muri bo. Yagiye kubikorwa by'amaradiyo nga mu Burundi kuvyakira neza. Amaradiyo ni kimwe mu bintu bituma tugenda turamenya amakuru atandukanye mu gihugu, mbere yaba ayo nga mu Burundi canke hanze y'igihugu, aho usanga hariho ibintu byinshi tutaba tuzi ariko bivanye n'abamenyesha makuru aho mugenda musoma ibitabo bitandukanye usanga muduhigira inkuru ya nyayo mukayizana ugasanga irakwigishije ibintu bitandukanye. Agahaze nikobura hamwe bw'abanyamakuru ahubwo muza marashika no ngaha nyene, kandi radio ni nziza iraduha amakuru avuye ahantu hatandukanye, harageze ngorane wese bamubibona. Ikimariye irashobora kunyumvise ibyo hirya no hino nkamenya uko iby'igihugu biriko biragenda. Icyo yadufasha nuko yodusikira imbere radio musame na hirya no hino azabasigiza icyumviro cy'umunyagihugu muto muto. Radio iradufasha kumviriza ibiganiro, iradufasha no kumva nyene ibintu bijanye n'ivyari iwacu, tukamenya kungene iwacu bamerewe. N'amaradiyo ikintu no yasaba nuko yoduhimiriza tukaja ku mirimo, kubayifise abatayifise nabo bakihangira imirimo. Ico yovuga yodushikira kure gahimiriza bimwe nk'abantu hari ababishobora bari nko ku rwego rwo hejuru agashinga imigambi yotuma twiteza imbere nk'ugwaruka. Amaradiyo zatuvugira twego abantu bato bato, leta yonyene ibona itujejwe ikaza iradufasha mu buzima butoyi turimwe kugera mu isaha. Urazi nka twego abavanderi aho duciye batwirukako ikintu twosaba amaradiyo na leta icyo dushirira imbere kuduha ubwigenge tugakora mu buzi buto buto turimo, hama nimba ariko tukaritanga mugabo natwe tukaba. Amaradiyo ndayasaba yuko yoguma ari hafi yacu kugira ati wari we wese yumve n'ikicavuye hariya na hariya tumenye inkuru n'iyindi. Amakuru yacu abandanirize muri ico gisata nyene. Ibinyamakuru ngo vyari bikwiye kugwiza ibiganiro bihamagarira abarundi guhangana nibiza bivugwa mu Burundi. Bishikirizwa na Onesime Harubuntu arongoye ishirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi ABR ni mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo kuri uyu wa kabiri. Uyu mwaka icivugo cy'uyu munsi kwabaye kuvuga ngo haraheze imyaka 100 amaradiyo atanga ibiganiro bitandukanye, amaradiyo atanga amakuru atandukanye, amaradiyo atanga n'ibiganiro binezereza umutima, n'ibiganiro twita byo guhindura umuntu cyangwa umuntu agashishikara kumenya ibyo yoshishikara kugendera ibiganiro byigisha neza, donc ico bita education. Rero ni novo ko ari cyo civugo cy'uyu mwaka mu isi yose, ariko hani wacu kubera ibihe turimo twiyumviriye yuko twogira intumbero ijanye no gukinga ibiza n'isibe, ko tubona ko muri iki gihe hano iwacu tusa n'abageramiwe, ariko na cyane twashimye no kuza hano mu Gatumba, kuko hano mu Gatumba hakunda kuba imyizurira. Twatumiye abahinga kugira badusigurire barabingene byogenda kugira ngo abantu bo mu Gatumba bagumeho, ariko kandi batari mu mazi bakingiwe neza. Hano mu Gatumba ibyo bizanye n'imyuzurira birahari, biragaragara. Amaradiyo murazi yuko ari igikoresho gikomeye cumbirizwa n'abantu benshi, iroroshe kuronka no munsi ho n'abafite udutelefone dutonya barashobora kumviriza iradiyo. Kandi ikindi ciza nuko inkuru yose iciye ku iradiyo abantu baba bayizeye ko ari ukuri atabinyoma birimo. None munsi rero dushishikara kuhimiriza amaradiyo amenyesha amakuru gutegura ibiganiro bijanye no gukinga ibi bijanye n'imyuzurira n'ibi byose bishobora kwaduka ku mwanya wose. Iradiyo rifite uruhara runini. Amaradiyo ntiyorohewe cyane, cyo gituma amaradiyo dusaba abasanzwe bafasha amaradiyo gushishikara kuyashigikira duhereye no kuri leta. Uburyo rero sikirenga
ariko kandi ntiduca twicara turakoresha ubwo dufise. Tugaruke gato mu gisata c'amagara y'abantu, ubukene bw'abaganga b'abahinga n'ubw'imiti buri mu ngorane zihanze igisata c'amagara y'abantu. Mu ikoraniro rihuza abakorera muri ico gisata c'amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri, muganga Onesime nako Oscar Ntihabose ajejwe gutunganya ibitaro asigura ko umuganga umwe arengegwa agasanga yakiriye abagwayi ibihumbi 200 mu gihe amategeko y'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS rimugenera abagwayi ibihumbi 10. N'inkuru tubaza Ridiga Himbare. Muri iryo koraniro umuganga Dr. Ntihabose yerekanye mu kigwa ciwe ingorane zimwe zimwe zihandi gisata c'amagara y'abantu. Akarorero ni nk'abaganga b'abahinga usanga abenshi bakorera mu bisagara, ibitaro vy'amakomine bitararonka ibikoresho hamwe n'imiti. Kuvyerekeye naho inyubakwa turacafise ikibazo cy'uko ibikoresho bitarakwira, nibikeya turavyo tuza gushikanayo, ariko twamenyesha yuko muri rusangi ko hari ikibazo cibihakorerwa bidakwiye kubera nta bakozi bahari, nta bikoresho bikwiye bihari, imiti dusanga rimwe na rimwe idakwiye, ari naco gituma dusanga kenshi mbere n'ibitaro vyitwa ko ari byo ku rwego hejuru byo mu gisagara ca Bujumbura, biri mu gisagara ca Bujumbura twita amahopito national, dusanga mbere vyarengewe baca baza kwivuriza mu ibitaro bikuru by'i Bujumbura. Nacishijemwe abakozi ni bakeya, twerekanye yuko duhereye ku baganga dufise aho OMS yadusaba yuko umuganga yovura abantu yobora umuganga umwe ku bantu ibihumbi 10, twe dusanga ari umuganga umwe ku bantu ibihumbi 200. Muca mwumva ko umuganga wo mu Burundi kugera ubu akora akazi kikuvye inshuro kabiri kako yaterezwa gukora. Ubwo buke bwabo dusanga mbere baguriye mu gisagara ca Bujumbura, mu bisagara na cyane igisagara ca Bujumbura, aho dusanga dufatiye nko ku rugero rw'abaganga babinonose médecin spécialiste dusanga 81 kwijana bari mu gisagara ca Bujumbura na Gitega. Umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gutunganya ibitaro akaba yatanze zimwe mu nyishu zofasha abantu kuronka ubuvuzi bikwiye no gushira ku rugero rumwe ibitaro bikuru gukorana hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ubw'indero hamwe n'ubw'uburimyi. Hari ivyo kugwa bitari kugira ngo dushobore guhindura isura y'ico gisata. Ubwa mbere turavye ibijanye n'ubuvuzi bw'akanovera, kandi sukugira ubuvuzi sukugira amavuriro menshi akwiragiye hose. Mwabonye ko atari make, ihangiro nuko ayo mavuriro aba ayo agaciro afise, atanga ubuvuzi bwiza butagira ubunenge. Ico tubwirizwa gukora no kuraba yuko ibitaro ko bifise byankenerwa ibikoresho byo gupima, imiti, uburere butagiramwe ibitaro kugira dushoboye gushikana 100%. Murabona ko ariho 20% bagitame iyo bagiye kwivuza, tugasanga hopitale yitwa ko yari yisununuye ihakwa kuja munsi ya hopitale nto. Rero ingingo tubwirizwa gufata nizo kuraba yuko hopitale yose, ibitaro byose bifata bija ku ngazi yavyo. Ikindi tubwirizwa gukora tubwirizwa gukorana n'ubundi bushikiranganje, ndetse ubushikiranganje bw'indero n'ubushikiranganje bujeje ubutunzi, nibijanye n'ukuntu abakozi boguma ku kivi. Duhereye ku baganga ntitwobideha kenshi bagenda kubera bavuga yuko agahimbaza munsi ari gatoya. Nubwo ico gisata c'amagara y'abantu gihanzwe n'ibibazo bitari bike ngo kiramaze gutera intambwe mu bijanye no kugwanya ikizero nyanganda sida, ukuvuza abana ku buntu bari munsi y'imyaka 5 nkuko bivugwa na muganga Oscar Ntihabose, umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gutunganya ibitaro mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Didi Gahimbare urakenuye. Amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'inyubako. Leta y'u Burundi giye kuvugana ni banki yatanze uburyo bwo gusanura ibarabara ry'igihugu nomero 3 mu gice cyaryo cya Rumonge kugira hasubigwemwo amasezerano yahawe ishirahamwe Soje ya Satome ryatsindiye iyo soko ahagarikwe
bibaye ngombwa bishikirizwa na Dieudonné Dukundane n'umushikiranganje w'inyubako mu rugendo yagize muri iryo barabara kuri uyu wa kabiri arahumuriza abakoresha iryo barabara ko ingingo zikenewe zafashwe kugira ngo mu bice bitariko birasanurwa iryo barabara rigume rihita nankana Jean Pierre Misago. Mu ntango z'uwo mugambi wari ibirometero 45 kuva mu Rumonge gushika mu Gitaza, ariko ibirometero vyaragabanutse gushika kuri 30. Leta y'u Burundi ishatse ko hakogwa ibarabara rikomeye cyane, mbere leta y'u Burundi iranemera kongera ko imiliyaridi 18 ku miliyaridi 78 ishiramwe Soja Satome ryari guhembwa ku birometero 45 mu masezerano yo mu ntango, nkuko Dieudonné Dukundane umushikiranganje w'inyubako ibikoresho vya leta n'uburaro rusanga bivuga. Ubu rero aho ibintu bigeze, ishiramwe Soja Satome ririko risaba guhabwa izo miliyaridi 18 z'inyongera n'izindi 11 zijanye n'ihindagurika ry'ibiciro ku masoko, naho nyene ntirishikane ku magara ku kirere cy'ibirometero 30, ariko rishikane gusa mu minago ku birometero vyababa 20. Ibintu bimeze uko afatiye no kuri kahise kiryo shira hamwe n'amabarabara rimaze kubaka mu Burundi ahatari hishikana imyaka 10 rigikomeye. Uwo mushikiranganje avuga ko kubwiwe izo miliyaridi 18 bari bemerewe kongerwa batoba bakizihabwa, ahubwo Dieudonné Dukundane avuga ko ari kuvugana ni banki yatanze ayo mafaranga kugira ngo basubiremwo amasezerano y'iryo shira hamwe, bikenewe baharure ivyo bakoze, batekere bagende harondegwe abandi canke bagaruke, ariko bumvikana neza na leta atawuhenda uwundi. Dieudonné Dukundane ati leta y'u Burundi ntiyoguma ihemba abantu ataco bariko barayungura, ariko ku gice kiva mu minago gushika mu Gitaza, uwo mushikiranganje avuga ko ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi cyamaze guhabwa intumbero ngo hagume ari nyabagendwa. Ivyo Dieudonné Dukundane yabishikirije mu nyuma yo gusubiza ku kivi amashirahamwe yatsindiye gusanura igice ca Rumonge Nyanzarake byari bimaze umwaka bihagaze. Ishirahamwe ryari ryatsindiye isoko ryo gukurikirana iyo bikorwa ryatswe isoko kubera gukora nabi, naho nyene uwo mushikiranganje ategeka ko bacisha mu imashini rikaba nyabagendwa mu kurindira ko rikorwa neza. Uwo mushikiranganje akizeza abanyenyanza ko atawivyiwe bizokorwa ko adahawe umuzibukiro. Ikigo ARB naco akagisaba guheraheza guharura imizibukiro aho bitarakorwa kandi babikore neza, kuko utazobikora neza azobibazwa nk'uko bimaze gushikira bamwe. Jean Pierre Misago urakenuye ku iyo nkuru duciye dusozera makuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mugumane n'isanganiro.